Reka tubaramutse tubipfuriza ibihe vyiza nshuti namwe bakunzi ba Mabayi Media TV mwama muriko muradukurikirana. Reka dusabe mwebwe mutaraba abanywanyi bacu kuraba munsi y'iki kiganiro handitse s'abonner canke subscribe muhakoreko muhejeje muce mufyonda kuri ako gakengeri mubona hanyuma mukore ahanditse toute canke all kugira ibiganiro vyacu byose twama dushirako bizoje bibashikira byoroshe. Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya gatanu Kigarama umwaka wa 2023 urumuri rw'amahoro niho rwavyagira muri komine ya Mabayi ukaba rwashitse ruherekejwe n'abanyakubahwa benshi batandukanye. Aha twovuga nka nyakubahwa buramatari w'intara ya Cibitoke hamwe na nyakubahwa umukuru w'intwazarumuri n'abandi bubahwa benshi batandukanye. Mu bari baje kwakira urumuri muri komine ya Mabayi naho twovugamwo nka nyakubahwa umushingamateka yatowe mu ntara ya Cibitoke akaba n'imvukira ya komine Mabayi, nyakubahwa musitanteri wa komine Mabayi nabo bakorana mu bisata bitandukanye by'iyo komine nyene ya Mabayi, uwujejwe igipolisi muri komine Mabayi, uwujejwe igisirikare muri komine Mabayi, uwujejwe iperereza muri komine ya Mabayi, abajejwe umutekano benshi cane, intwazangabo nyinshi cane, abakuru b'amazone yose uko ari ane agize komine Mabayi, abakuru b'imitumba, abaserukira imigambwe yose yemewe n'amategeko mu gihugu cacu c'u Burundi muri komine ya Mabayi, hamwe n'abene gihugu isinzi bose bari bahishikiye kwakira urumuri rw'amahoro. Nk'uko bisanzwe bizwi rero aho urumuri rw'amahoro rugeze harangwa ibikorwa. Ngaha rero muri komine Mabayi mu kurindira ko urumuri rw'amahoro rushika abene gihugu benshi cane bazindukiye aho bita ku Mushinge, aho naho ni ku mutumba wa Kabere muri iyi komine nyene ya Mabayi. Bariko rero baraseha umucanga n'amabuye yo kubaka ibirase bitatu by'ishure shingiro rya Mushinge. Urumuri rw'amahoro rumaze gushika baciye bakora ibikorwa byo gushirako ico bita mu gifaransa chaînage inférieur. Ibyo biheze nyakubahwa musitanteri wa komine Mabayi yaciye aha ikaze abashitsi babubahwa bari baherekeje urumuri muri aya majambo. Nyene cyubahiro Mana mushobora byose, wewe udushikanye kuri iyi saha no muri ibi bikorwa, nyakubahwa mushingamateka, nyakubahwa burumatari w'intara yacu ya Cibitoke, nyakubahwa Ntwararumuri nabo mwagendanye musangiye iki gikorwa cyo gutwara urumuri mu gihugu cyose cy'u Burundi, banyakubahwa basitanteri bagenzanje muri ngaha dusangiye amabanga yo kurongora amakomine agize intara ya Cibitoke, banyakubahwa ndongozi z'umutekano muri komine ya Mabayi, nyakubahwa mujeje intwazangabo muri komine ya Mabayi, banyakubahwa murongoye amakoperative acukura ubutare ndababona ngaha muragaragara, banyakubahwa murongoye ubuzi butandukanye ba chef de service bakonseye dusangiye kurongora komine yacu ya Mabayi, banyakubahwa ba chef de zone, banyakubahwa ba chef de colline muri ngaha, banyakubahwa mwese bene gihugu muri ngaha, umumwe wese mucubahiye Imana yamuhaye, tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro, ubumwe, iterambere no gusanganira urumuri muri komine yacu nziza ya Mabayi. Fashe kano kanya kugira ngo ubwa mbere shimire aba banyacubahiro bari ngaha, murababona uko bangana ni benshi cyane, baduteye iteka kuri uyu mutumba bakatugendera batuzaniye urumuri rw'amahoro n'umutekano kugira rutugendere muri komine yacu nziza ya Mabayi. Nivy'iteka rero nagire ndabasabe mufashe tubakengurukire mu kubakomera amashi.
banyakubahwa muri ngaha turabakiriye, turahimbaye cyane no kubabona mwatugendeye muri komine yacu y'Amabayi. Turabahaye ikaze rero, mugugwe neza umwanya wose muza kumara ngaha komine y'Amabayi. Mwabonye aho twayihereye gushika ngaha, mwabonye yuko umutekano ari wose, nta waturiye ugwara, nta waduhagaritse, n'ikimenyetso cy'uko umutekano ari wose muri komine yacu y'Amabayi. Ivyo byose tukaba tubikesha ugushira hamwe kw'inzego zitandukanye muri komine yacu y'Amabayi, gukorera mu runani, naho ahari abantu hamurunturuntu, ariko mu by'ukuri turemeza yuko muri komine y'Amabayi umutekano ari wose. Banyakubahwa rero, nta majambo menshi mfise yo kuvuga atari ijambo ryo kubaha ikaze, tugaragaza umunezero tubakiranye kuri uno mutumba, umwe mu mitumba 23 igize komine y'Amabayi. Turabahaye ikaze rero, mugugwe neza, mwisange, mwiyumve muri mu banyu kandi babakunda. Ngejeje ngaha ndabashimira, ndabakengurukira ku mwanya wose muza kumara ngaha. Imana mushobora byose bazigame, nihagera ko mufata akayira mukava muri komine yacu, umukama aze kubaherekeza, muze gushika iyo muja amahoro. Murakoze. Nyuma ya musitanteri wa komine Mabayi, nyakubahwa buramatari w'intara ya Cibitoke yaciye nawe afatira umwanya agira ati: Mana mushobora byose, wowe ari ijuru n'isi, ukarema n'Uburundi n'abarundi n'uhabwa icubahiro. Amen. Nyakubahwa mushingamateka w'intara ya Cibitoke, nyakubahwa mukuru w'intara Rumuri, nyakubahwa musitanteri w'Amabayi batwakiriye batwakiza bino bikorwa, banyakubahwa musitanteri mwese mugize amakomine y'intara ya Cibitoke, umwe wese muco Imana yamuhaye, na twebwe abenegihugu twese tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro, iterambere rusange n'umutekano mu ntara nziza ya Cibitoke, eka cyane muri kano karere k'Amabayi. Uwo munsi nk'uko mubibona ni ukugaragaza umunezero udasanzwe, aho twarose abashitsi bambaye ibyera, n'abandi kunahumwe bambaye ibyera baraje, bambaye ibyera bashitsi mu kuza kudufata mu mugongo, batuzanaye urumuri rw'amahoro gwerekana ko igihugu cyose ari amahoro, urubuza rudukangurira ibikorwa tuba dusanzwe dukora, bakaza kudushigikira. Ndabasabe mwese 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 abanyamabayi, tubakomera amashimwe cyane gose. Banyakubahwa mwese muri hano, uko mwabyumvise musitanteri yamaze kugaragaza umunezero, kandi ndabongera ko ubona twatewe iteka ridasanzwe muri komine kwakorera bino bikorwa, kwa rino shuri rigiye kubakwa ngo ryongereze agenda ari hariya, bikwerekana ko abenegihugu twese ngo turi kumwe, twese birane birashoboka. Tugomba twubakira amashuri, intwaro muri ati natwe ntidutangwa, n'abana bacu baza kugigako, reka tuze tubafashe, baca baza kudufasha. Uvuga ko ibi ni ibikorwa byerekana ko namwe abenegihugu murashoboye, atakurindira ngo rondera babandi ngo tubaha amafaranga, n'amafaranga ava muri mwebwe. Si amafaranga ava muri mwebwe, none mukoreshe ingufu zanyu, iyo amafaranga muca muyagumya. Ibi rero ibikorwa tubibandanirize ngaho, murabona ko ubutatanga ngo shoko amatafari bukeye tushe ku yindi shanajo hejuru, ni twebwe nyene mu bikorwa rusange, nta kurindira wari kuzana abaza kudufasha, kandi twari no munsi aha dukoreye muri komine yose y'Amabayi. Bivuga aho ibikorwa byose biri makumitumba, muce mubananiriza ko mukore mudahengeshanya, kuko byose ni byacu bituzanira iterambere. Ni ryaterambere riva ku mwana w'igihugu yagirana rikamugarukako. Niba ari tugaruka ko rero
twese ntitubanirumve ko dukore tutarabye uyu ni kanaka we mu mugambwe runaka akora avuga ati je ndiko ndakorera abenegihugu nkanje. Abenegihugu wowe ntabwo bane bakeneye nukubwira ati ca dukore baca bakurikira. Turuge indongozi rero tuba ba mbere mu kuja imbere hama nabo bakurikire. Ntuzugure umwenegihugu kuja imbere unaje nkurikire kuko ntazi yaja keretse ubuvuze ati rero njyewe ni wowe ntwara reka ngende inyuma yawe mugo y'amajambo wowe uvuga tuyamurikira. Yanatanze impanuro ku benegihugu ku vyerekeye umutekano ati ndabasabira ni mabaye mu by'ukuri twikubita agace twese nibyo biriko biragabanuka ariko nta mungu bisato idahizwe rero duhige zose bakaduhemuka izo sato zose tuzikuyemo mabaye ntizose kuvugwa muri bya bindi bariko biravuga iminsi yose. Murakoze, Imana ibahezagire. Buramatari arangije umukuru w'intwararumuri nawe yafashe ijambo ryiwe ririmo n'impanuro nyinshi na cane cane ku benegihugu ba komine Mabayi by'umwihariko n'ab'igihugu cose muri rusangi agira ati nyakubahwa umushingamateka mwatowe muri intara nziza ya Cibitoke, nyakubahwa Buramatari murongo intara nziza, nyakubahwa musitanteri mwatwakiriye muri aka kanya n'abasitanteri banyu bandi bashobora kuba bari hano, banyakubahwa ndongozi ku rwego rw'intara muri hano, umwe wese mu gisata arongoye yumve mu rwego Imana yamushizemo, ndongozi mu biro kwa Buramatari, intwararumuri turi kumwe, bene gihugu banye n'urugo basangwa muri hano, tugira amahoro tugira amahoro yemwe sangwa amahoro, ubumwe, ubutungane, iterambere mbere nk'iri tubasanze ko n'urumuri rw'amahoro. Uyu ni umunsi mwiza twebwe nk'intwararumuri ndongoye Imana yaduhaye no gushika muri iyi komine nziza ya Mabayi, ikaba ibaye komine ya kabiri tugendeye guhera muri iki gitondo. Nk'intwararumuri tureruye urumuri rw'amahoro. Urumuri rw'amahoro rero rwashitse hano, rwashitse kugira ngo rumurikire intara yose mbere n'amakomine yose mu bikorwa byose by'iterambere biriko birakoreka muri iyi ntara. Urumuri rero aho rugeze rugenda rujanye n'ivyaha rusanze. Abari rero bari mu ngorane hagati yabo, nimba baje gutegera urumuri barabe bikebuke asubirane. Abari mu mburano, hari iziri ku mutumba zidafashe, hari iziri mu ngo zidafashe, umuntu burya yaje gutegera urumuri rw'amahoro abatahana amahoro ku mutima. Rero turi hano guhera muri iki gitondo, intwararumuri zatanguye iki gikorwa itariki 4 z'ukwezi guheze, tukaba tumaze ukwezi kose tuzunguruka Burundi, twarungitswe rero na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, General Major Evariste Ndayishimiye. Sebarundi rero yagize ati genda mushike mu ntara zose, mushike mu mihingo yose, mushike mu makomine yose, hanyuma mu ntangire ubutumwa inyigisho, mbere mu ntangire n'agaseke k'ibikoresho. Ubutumwa inyigisho rero nyene icubahiro yatungikanye n'ubujanye n'iri terambere rinyaruka, aho yifuza ko mu runani rwa twese abarundi twogenda twerekeza igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, cya gihugu kigaba kikigaburira hamwe, tuzaba dushigaje gutera intambwe imwe
ngo tube igihugu giteye imbere. Ibyo rero murashobora kubyumva mukibaza ngo n'amajambo, ariko ni ibintu tubwirizwa gushyira mu ngiro, kuko iterambere ni umuvuduko, iterambere ni ubusiganwa. Aha twese tujya tuzinduka ku kazi tugakora nk'uko dusanzwe dukora, nk'uko twavutse tubona abasokuru n'abasokuruza bakora, ariko hari igihe dukenera rero izindi mbaraga, izindi nguvu, izindi nkabuzo, kugira ngo tuje ku murindi ushobora kudushikana aho twavuga ko twiga batukigaburira. Ibyo bihera hehe rero? Bihera mu ngo iwacu, mu ngo tugire ibikorwa biri ku rutonde, mu bisata iyo dutonda tugire ibikorwa biri ku rutonde, ku buryo igiheze tukivivura, kugira ngo dushobore gutangura ikindi. Tuzobikora gute rero? Tuzobikora twahindura ingendo tukarondera n'ubumenyi mu byo dukora. Ubumenyi rero buri ku ndongozi, kuko indongozi zirafise incabwenge mu bisata byose binyuranye. Aha rero Nyenicubahiro agira ati mu mbonakazoza ya 2040 agira ati tubanze duhere ku cyihuta. Uburimyi n'ubworozi nicyo gisata kirongoye ibindi mu iterambere leta mbyeyi, leta nkozi iri kwiratwifuriza kandi kwiradutegurira. Igisata kirongoye ibindi niyo twamara kugira ingo zirima kijambere, zikorora kijambere, n'ibindi bisata burya bizokurikira mu gutera imbere, kuko iyo habaye korora kijambere, kurima kijambere, umwimbu uragwira, tukaja mu mahinguriro, mbere tukaja no mu budandaji. Murumva yuko ubuzima bw'igihugu ni nk'uruhererekane, bimwe bita shene, kugira ngo dushobore rero kuvuga ko tuzotera imbere, nuko tubanza kugeraho ingo zigaba zikigaburira. Ibisata baba bigenga n'aba leta bakagwiza umwimbu ku buryo turonka umwimbu dushora, tukaronka n'uwo dufungura, tugaburira abana bacu, kugira ngo nabo bagire amagara meza, biga amashuri neza, kandi amashuri meza ari muri wa mwimbu turondera vuba na bwangu, kugira ngo aba bana mubona, ibibondo mubona muri ya myaka tuvuga ya 2040 niho bazoba bafise ubwenge n'ingufu zikwiye byo guteza imbere iki gihugu. Nyenicubahiro rero araduha akarorero, kuko n'amasaha akora arenze ayo twebwe abenegihugu dukora. Kubona akarorero keza, kandi araduha n'ubundi burorero cyo korora nk'udukwavu, n'utundi n'udukoko, n'utundi tuntu duto dusahiriza mu miryango, kugira ngo abantu baronke icyo bikora ko mu gihe bagize akantu k'akagorane mu nzu, cyane bashaka utundi badafise. Ni bande rero barakoze umugambi w'ubworozi buto mu ngo iwabo, tuvuge nk'udukwavu. Nyenicubahiro turondereye n'uruganda rwo guhingura inyama z'inkwavu. None icyo gihe uruganda ruzotangura, ntibazoze gupakira ino ifuso ntizohaca. Ni mu bikore rero, kuko hazogera aho ikamyo zizunguruka zipakira kugira ngo uruganda rushobore gukora. Rero nimwaburamwe muzoba muhovye, kuko ni no tushira mu muvugo yihuta, sivyo ayabona. Reka ntibazopakira kwa gusa, cyangwa bazopakire ngo bazokubwire ngo bazoza bagurishije. Oya, muzovanako bazopima ku kiro baguhereze kwawe, ugende nabo bagende, siko? Ibyo ni ibintu binyaruka rero. Nyenicubahiro adukaburira muri iyo mbonakazoza yo gutera imbere vuba na bwangu. Bene ubworozi buto burimo, ubworozi bwisununuye nabwo burimwo, n'uburimyi rero buteye imbere, uburimyi indimo zikingiye. Kandi ndabahanuye ngaha indimo zikingiye, mvuga indimo aho ibidukikije biba byubahirijwe. Aha rero muri Mabayi ari akantu namabona, abantu barimbagura bironderera ubutare, hanyuma bwahera bagaca bibandanyiriza. Yamara mwubahimiriza bimba, bagasiga bakingiye aho bimbye, kugira ngo kumbure isi ntibandanye yigira, sibyo?
sibyo ibyo nabeshe none nama nabibonye ibinogo bisigaraho sibyo isi ntikingiwe muri mabayi mwabyumvise mukingira isi rero nitwamara kuyikingira tuzogira uburimyi buteye imbere tuzogira ubworozi buteye imbere tuzogira mbere imirima ifise kazoza kuko murabona n'imvura iragwa ari nyinshi irashobora kudutwara imirima n'ibiterwa mbere n'agafumbire twashizemo kakibandanyiriza rero ivyo nivyo abenegihugu bashobora kwikorera aho baherereye bahirijwe cyangwa bafatanyije n'indongozi bafise ariko hari ibindi bisata byinshi iyo tuvuze iterambere by'ukuri dukeneye turakeneye ivyo by'amatara n'amazi turakeneye amabarabara hita turakeneye ubuhinga bwa none ivyo byose rero ni ibikorwa biremereye vya leta kandi leta iri kwita ku butare itegura amaproje manini ajanye no guhereza amazi abenegihugu ajanye no guhereza amatara abenegihugu dushobora kuvuga ko twateye imbere tutagira amatara ko amatara akora ibintu byose dushobora kuvuga ko twateye imbere tutagira amazi n'ikirumara mu kugira ngo tugire amagara meza ivyo byose rero bihambaye ni ibisata bikomeye leta iriko irategura leta mvyeyi leta nkozi irategura imigambi myiza yo kuduhereza ayo matara n'ayo mazi abenegihugu kugira ngo dushobore kuja muri iyo mbona kazoza twiteze imbere vuba bwangu ko tuzoba dufise ibikenewe mbere no mu buhinga bwa none hari imigambi myinshi izotuma dushobora gukora tworohewe dutanga raporo tutarinze kuja ku ntara tukayitangira mu biro mbere n'ibindi bikorwa byinshi bizoca byoroha abantu batarinze kwiyunguruza kuko ubuhinga bwa none buzoba bwateye imbere rero iyo migambi leta iriko ariko bisaba ko natwe dutanga ikori kugira ngo rya kori twatanze n'amatagisi leta itugarukanire bya bikorwa bihambaye tudashobora kwishoboza aho duherereye hano bityo rero dushobore kwinjira muri iyo mbona kazoza y'iterambere rinyaruka 2040 igihugu cifashe imiryango yifashe yigaburira mbere imyaka 20 izokurikira 2060 tube twinjiye muri bya bihugu biteye imbere rero kugira ngo nyene icubahiro atange akandi karorero yacatumvikana isima aho twagiye turaca hose twagiye turatanga imifuko 50 kugira ngo abenegihugu bari ku nyubako bashobore guteza imbere izo nyubako bariko natwe tubafashije tubatije amaboko kandi akagira ati si ivyo gusa aho ndatanguye n'ibindi bikorwa rero mu byerekane kuri raporo nziza hanyuma navyo abirondera ibikoresho kugira ngo tuve mu nyubako tuje no mu bindi bisata aha rero nanje duhara rumuri naho twagendanye twagomba dukengurukire indongozi izo muri iyo ntara no mu makomine batwakiriye guhera muri iki gitondo dukengurukire abenegihugu twasanze ku kivi kandi ibi ni byiza ko tubasanga muri ku kivi muri ku murindi mwiza muri ya mbona kazoza nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu tukagira ati abantu bongereza umurindi wo gukora bongereza amasaha yo gukora kare bumvise ko urumuri ruza barapunda isima bagaca bagoma barindiriye bati bajya niba baza kwisunika mpaka ihere ubu rero tuje dusanga mwahijije dusanga ibintu bimeze neza ni safi nk'uko twabisanze ngaha mubandanye rero mwiza cyane wo gukora ibikorwa mutarindiriye ko abashitsi barinda gushika nivyo nyene icubahiro yifuza ko abantu bagwiza umwete bakagwiza amasaha yo gukora kugira ngo dushobore gucunguza umwanya umwete ko murazi ko twasigaye inyuma kubera ibyane twabayemo intambara zimwe ziva no ku bintu bidatomoye ariko gushika ubu tukaba twibereye mu mahoro tukaba tugeze ku gice cya 17 cy'urugendo twerekana ko igice cyacu kiri mu mahoro igice cya 17 umwaka murabona ko gikwiragiye amakomine yose nagomba ndabasabe mukengurukire nyene icubahiro umukuru w'igihugu kuko kuri uyu mutumba mbe witwa wiki kabere nibaza ko aribwo bwa urumuri ruhateramiye sivyo yego ni kubera uwo muzirikanye wa nyene icubahiro watutumbereje ngaha musubire mu mukengurukire
Ibona gomba nabamenyesha rero mukuru ikibanura ko muri urugendo rwa 17 mubaye intara ya 13 tugendeye kandi nejo umunsi w'ejo tuzoba tukiri kumwe turi na hazikwa biherekejwe n'uwo muri rw'amahoro muri ntara nziza ya Cibitoke. Murakoze. Mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiranye rero ukaba utaragira sabone cyangwa subscribe cubikora kugira uzoje urushikirwa n'ibindi biganiro byacu byo hanyuma. Imana ibahezagire.